Aha ni ku mutumba Masango agacimbiri Masango muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega. Twagendeye umukenyezi Ndinze Menshi Maria tukaba twamusanze ku rugo rwiwe ahasanzwe arangurira umugambi wo guhingura umwanda mukuru n'umwanda mutoya biva mu muntu akabihinguramwo ifumbire yo gutabiza isi maze umwimbu w'ibiterwa ukaba mwiza cane. Maria Goreta aha aratwereka iyo nyubakwa ariyo hinguriro agasigura kimwe ku kindi. Umugambi wanje mpingura umwavu w'ikirundi uva mu muntu nkoresheje kubaka ututuzu twasugumwe duhingura dutanga uwo mwavu. Uwo mwavu rero kugira ngo uboneke mbanza kubaka iyi nyubakwa mubona. Iyi nyubakwa nyene yubatse murabibona na mwebwe yubatse ku buhinga ishobora kuba ikingira ibidukikije kuko mu kuyubaka turanora hasi tugakingira isi gutobagurwa, turabetona indani aho twagiye gutarasa tukaringaniza, hamaze kuringanira turaponda beto hanyuma tukanora hasi. Duhejeje kunora hasi turaheza tugaca tudoza impome turazidoza gushika ku metero na santimetero 20. No kuvuga aka kazu kuva hasi gushika ngaha mubona haa kwa karongo kirabura ni metero na santimetero 20. Rero ubwaguke gutya kuva ngaha impera gushika ngaha impera ni metero 2 na santimetero 40. Kuburyo ikigega cyose hasi gifise imetero na santimetero 20. Rero tumaze kudoza kuva hasi gushika ku metero na santimetero 20 aha turaheza tugaca dushirako idari. Tuba twakoze idari rikaguma ngaho canke iyo umuntu abaye yihuta canke afise imbaho zikwiye turashobora kutaba twakoze idari ngo rigume ku ruhande, ariko tugaca tuzana imbaho tugashinga inkingi hasi udukingi hirya no hino dukoresheje imbaho, hanyuma tugaca dusasa kwizo mbaho hejuru tugaca dusasako amaferabeto, tugaca tuzana amafirari gatere tukaranda, hanyuma tugaca tuzana ya beto twamaze gutunganya twaponze tugaca tunorerako. Kuburyo bimaze kuma duheza tugaca dukurayo za nkingi ya dare rikaguma ririko hejuru kuri bya bigega bibiri. Rero ngaha murabona hatudoza izi ngazi, no kuvuga ko kuva hasi tuba turiko turaduga kugira ngo tuduge tuja kuri ya metero na santimetero 20 ngaha aha. Itafa no kuvuga tumaze gushira ku idari twaba twariteruriye ko mugihe twabaye twararitunganije canke twabaye twarikoreye hejuru ku bigega. Idari rero rimaze gutungana duca dutera itafari rya mbere ry'inzu ariryo ryiri. Turaheza tugaca tuduza izi mpome tukaziduza gushika ngaha hejuru aha, tukaraba neza ko amazi asesa, hanyuma tugaca tumanika. Tumanitse duca dusakara hejuru. Rero ku idarete haba hariko intoboro zibiri, izo ntoboro nizo zizi iri kirakora uboniye, izo ntoboro nizo zizi. No kuvuga ngaha aha nahaca umwanda mukuru, aha naho ngaha nahaca umwanda mutoya. Umwanda mutoya rero murabona kagatobora ka no kuvuga aha hari akatiyo, itiyo murayibona gatiyo ngakariya akagatiyo rero ndakajana gutya kakaza kagaca kinjira mu ruhome. Hariya mu ruhome hari ahantu hari akantu twakwita kanyegeza banga, turaheza tugaca ndabanza nkayiheta ikamanuka nasubira nkayidoza nkabona kwisohora hanze. Ni mu ntumbero yuko mu gihe umwanda mutoya uciye ngaha ukamanuka muri kagatiyo hari inyuma ndabereka natunganije murahabona mpeza nkatereka ibido. Iyo umuntu arereka arakora icyamujanye ngaha aba ari karashira umwanda mukuru ngaha muri ca kigega cihinguriro ryo mwavu umwanda mukuru, hanyuma akaba ari karanabuganiza muri ya bido biciye ngaha bigaca muri kagatiyo bigasohoka hanze hahandi natunganya nza gushira ya bido. Birabira ngaha murabibona, no kuvuga iyo yuzuye candayikura ngaha ahiri hahandi natunganya ngaha rero ni hamwe hahura aha hahura
na kagatiyo mwabona indani kakaringoti ngaka kazana wa mukoyo cyane kazana rero murabona ko nca ahamba natoboye umurumyo w'ibido nkaca ncokeza iyitiyo hanyuma ncafata utudusashi ngahoma nkaboha cyane aha nkaboha uko aha ni mu ntumbero yuko akanovera ku mwavu wanje kadaheza ngo gatareke mburya ibigize uyu mwavu ahanini akanovera kari muri kajya kantu mubona kakotsi iyo umuntu ariko arihagarika ku mwanda mutoya kajya kotsi mubona gaca katumuka niko kagize icyonyezina gatuma uyu mwavu uba umwavu. Ico gihe rero nico gituma nababwiye ko ngaho indani mu ruhome hari akantu twita kanyegeza banga no kuvuga ko kanyegeza banga gatuma umukoyo umaze kuva hariya ugakorokera ngaha mwibido kakotsi ariko kanovera katanga umwavu akanovera ku mwavu kadasubira kuduga kugira ngo gasubire hariya indani kakanovera ko mwavu wanje gatarike kandi kuko vyoca binatuma hariya indani hacasubira akamota nabi ikindi ngaruka mbiyo haba mu gihe hatabari yako kanyegeza banga ngaha mu ruhome umwavu maze gukoroka akanovera koduga kagasubira hejuru wa mwavu wanje gatakanovera canke bigatuma indani hace hiyo haca haba hagira haca hanuka nabi. Aka kazu rero murabona ko gatunganije nuko no kuvuga nkubo hariko akora iki kigega iki uyu muryango ubu rero umwavu turuka ku mwanda mutoya ndawutorera ngaha ubuturuka ku mwanda mukuru nawo ndaheza ngaca ndawutorera nkubo nzawutorera ngaha ikigega kirimo umwavu uriko rahengurwa niki aha niho hari biriko birahengurwa mu minsi niho nzokugurura ngaheza nkaca nzana imifuko hanyuma nkimbura umwavu nkawushira ngaho nkarindira igihe cyitera. Twe turi abantu batatu iki kigega kugira ngo cyuzure no kuvuga cyuzura haheze amezi 6 mu kwezi kugira indwi nca nugara amezi 3 no kuvuga iminsi 90 hanyuma no kuvuga ko mu mezi 9 iki kigega kimwe kimpa umwavu uri hagati y'ibiro 240 na 40 n'amajana 2 na 70 no kuvuga dufashe muri mwayene cha dufata amajana 250 kuko ntushobora kuja hasi bivanye n'ingene twarose nk'abashitsi bakaza bakadutera intege no kuvuga mu mezi 9 nimbura umwavu uri hagati y'ibiro 250 n'amajana 270 aho ni mu mezi 9 bitandukanye n'uyo uturuka ku mwanda mutoya nawo no kuvuga ibido ku bantu batatu yuzura hagati y'imisi 12 na 15 rero nayo ibido yuzuye ndaheza nkaca ndumya neza ndumeje ngaheza nkaca njana hariya hano natunganije aho ntarika ntaca ndayijana aho hantu nateguye hashashe nkasasa nkaca nkikiza n'ibiguniragunira canke ibishambara z'ibijya bihoza ataco bigikora hama ngafuka neza. Ibido rero nayo ndaheza ngaca ndayirindira imisi 30 imisi 30 iheze niho no kuvuga ndasuzuma ku munsi ugira 25 narafutse ndagenda nkasuzuma nkaraba ko ibido yanje umwavu wanje wamaze uri kuratora umurongo ikibinyereka ncasanga yaratanguye fumbire ikaduza ifuro risa n'ishishiro iryo furo risa n'ishishiro ngacasanga ryaraheze hagaca nkacasanga hariko haraduga agafuro kera aho gafuro kera kanyereka yuko imigera y'ingwara iba yaraheze kibica kibinyereka rero nkabona neza ko ifumbire riri ku murongo mwiza ndahereza ngahengera hagati ku munsi haramutse hari akazuba keza umuco mwiza atabishitwa bihari mpengera hagati ya 3 na 5 nkaca ngena nkakora ya bido hamwe mu gihogero nkaca fata agatebe kagataburete canke indi ntebe y'inyegamo isanzwe nkayishira ahantu hashikira umuco w'izuba wishikira udaciye munsi y'igiti canke munsi y'igitoki hanyuma ngaca ngenda nkayikinga gutya ndavye gutya nca mbona ibice bibiri vya bitatu bisa na jone no kuvuga ibice bibiri byo hasi bibiri vya bitatu usanga bifise akabara ka jone hejuru igice kimwe ca bitatu gisigaye ncasanga
gisa n'amazi y'umusarara. Camenya rero ko ya fumbire yanje yamaze gutora umurongo imeze neza imegera y'ingwara yamaze gupfa. Tsindinzara ni izina ry'umwavu uhinguwe mu mwanda mukuru uva mu muntu, ryohora naryo ni izina yahaye umwavu uhinguwe mu mwanda mutoya uva mu muntu. Maria Ndinzemenshi aratubwira impamvu yahisemwo ayo mazina. Uyu mwavu uturuka ku mwanda mukuru ari uri ngaha mu kigega nawise Tsindinzara, kuko kugira uboneke umuntu aba yafunguye agahaga, hanyuma imibiri yacu igashitoramwe ibiwutunga wikenereye, ibisigarira nivyo vyibi rero biheza bigaca bigaruka bimwe mubiri uco sohora arivyo mpega mu uwo mwavu. Uwo mwavu rero heza umaze guhingurwa nkawujana mu ndimiro nkawutabiza nkaca ndonka umwimbu mwinshi kandi mwiza w'akanovera, nkongera nkagaruka Tsindinzara. Nico gituma rero nawe wese Tsindinzara. Igituma uwo mwavu nawo twabise ryohora no kubera ko by'ukuri umurima ugiye gufumbiza uwo mwavu ryohora, no kuvuga sagaseseshwa rumuri uwahashitse aca hagarara wenyene agahagarara karaba kavuga ati none ifumbire ni bwoko ki ni nyabaki. Gushika rero uravye ibitegwa biba vyafumbijwe iyo fumbire by'ukuri biba ari ibitegwa biryohoye byerekana ubwiza, byerekana by'ukuri ko bifise igikuriro kandi gishobora gutanga umwimbu kandi umwimbu mwiza ushimishije. Ubwo buhinga kugira ngo abumenye, Maria Ndinzemenshi avuga ko yaburahuye aho yari yarabubonye. Twagiye turi abantu 12 turashika aho hantu hariya mu Gatumba, duca ano hari ko umuntu yitwa Yozefu Senake nyene yari yadusabiye ikiganiro ciyaguye ku buryo umuntu wese ashobora kubaza uko avyumva. Maze kubona ingene yubatse ndaca hirya no hino, ndabona irihingure ingene rimeze, ndabona hamo bigega ingene hameze, ndabona hariya ingene hameze, ndabona ingene aho batorera umwavu turuka ku mwanda mutoya ingene hameze. Byose ndaheza ntorikaye ndacapa inshuro 12. Nukuvuga ikaye nahatse kuyimara. Naracafye nongera ndacapa bati none kuguma wandika, ndavuga ati je bintu ngana ndabitahanye.